hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mwiriwe canke mwaramutse inshuti bakunzi ba RPA muriko muradukurikira ikibiraho ku murongo wa Facebook hamwe no ku rubuga rwa Twitter turi kwa 29 ntwarante 2020 kaze mu kiganiro Humura Burundi. Diocese ya Bujumbura itera kamo leta gufata ya mbere mu kubahiriza no gushira mu ngiro ingingo zijanye no gukingikiza corona gutyo Ecclesia Katolika nayo igakurikira. Haraheze igihe havugwa icuka kibi hagati y'ihinguro ry'isima Buseko n'abanyagihugu baba mu micungararo yaryo. Abanyagihugu bakaba basaba kubahirizwa mu burenganzira bwabo. Mu kigabane bubahuka tuza kugaruka ku bijanye no kutubahirizwa kw'ingingo zijanye no kwirinda hamwe no gukingikiza ca corona mu Burundi. Aya n'ayandi ni muri kino kiganiro mugira mushikirizwe na jewe Loge Divin Remesha fashijwe mu buhinga bw'ivyuma na MS Steve Niyungeko kaze mw'idonido ryano makuru. Turasubiye kubaha ikaze ano makuru tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Zimwe mu mbonerakure zo muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba zagirizwa kujabukana baciye mu nzira za magendu bavuye mu gihugu ca Tanzania batisuzumije ikiza ca coronavirus. Abanyagihugu muri komine Mabanda bakaba bafise amakenga ko bashobora kwandura ico kiza bitewe niyo ngendo y'imbonerakure. Emmanuel Ndayishimiye niwe yaduteguriye iyo nkuru. Izo mbonerakure zitegera bavuye mu gihugu ca Tanzania zirongoye n'uwitwa Ndiko zigenda imisi yose mu bucagucagu. Abavuye muri Tanzania baca hitwa Mutobo na Budakekwa muri komine Mabanda mu nzira za magendu. Izo mbonerakure bazi amafaranga zigaca zibinjiza mu Burundi kiza cha coronavirus. Umvizo mbona kure bagenda gutegera mu gatondo bagafata amamoto tegera ari abantu badaca ku mupaka umubwina nyene kuri frontiere mugabo baca mu binywabi umva rero abantu baca baha amahera umuntu aje wese bakamuha amahera abantu baciye kwipimisha ngo barako ta coronavirus amenyeze bya coronavirus bafise umuntu wese agatanga 30 50 kuduga bo bapfa kubona ko barisha amahera ntibazi ngaruka mbiko n'imiryango yabo izohona nabo nyene bagahona kuko nibagyango batagita bagwaye ntibazotanga kwanda amanduza abandi amani ngara twese tugahona mugabo babo bushimbe gusa amahera bajya abanyagihugu baba mu micungararo yaho batekewe n'ubwoba bagasaba leta gukurikirana ico kibazo kuko bashobora kwandura ico kiza. Twafite amakenga cyane gose bavyice kuko izo mboneko ziko zirakora ukuntu ko bavyitwara bashaka kutwanduza umugera wa coronavirus. Ukuri abijejwe bora abo bantu bakababuza baduterwa cyane gose twasabye turatakambye leta nigira ikintu ikoze kishoboka. Leticia niyo nkuru mustanere wa komine Mabanda telefone yiwe yahamagara hakaburu witaba. Urakoze Emmanuel Ndayishimiye kuri iyo nkuru duteguriye tukiri muri ico gisata nyene ugushira abantu kwa bonyene mise en quarantaine biracyateye ikibazo mu mihinga itandukanye y'igihugu c'u Burundi. Muri iyi ndwi abantu barenga 70 bari bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baramaze imisi 4 bari mu bwato hejuru y'ikiyaga Tanganyika kumweha w'uburovyi wa Kabonga muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Bari bankiwe gushika mu gihugu kubera gutinya ko muri bo hoba harimo umugwayi wa corona. Mu ntara ya Kayanzaho abantu barenga 40 bugaraniwe muri hoteli bita Gwishinza ariko abari hafi y'iyo hoteli badasiba kubonana n'abavuye hanze y'iyo hoteli nk'uko twabiteguriwe na Onesime dushimagize. Amakuru dukura mu ntara ya Kayanza yemeza ko mu hoteli Gwishinza huganiyemwo abantu bangana 42. Iyo hoteli yacungerewe n'abapolisi ariko ivyo ntibuza ko abantu bava hanze babonana nabo bashizwe kwa bonyene nk'iyo bazaniye ivyo bafungura canke ibindi bakenera. Ivyo bikaba vyotuma mugabo handura abantu isinzi mu gihe hogira uwibonekeza ko yanduye umugera wa corona. Imiryango yabo bari kwa bonyene twavuganye ifise amakenga ku mafaranga aba bazorihishwa ngo kuko bimenya muri vyose. Muri iyo hoteli isahani imwe y'ibifungurwa ikabigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 mu mafaranga y'amarundi. Muri iyo dunyene abantu bangana 75 bari bavuye mu gihugu ca Kongo ihana intwaro rusangi barankiwe kuva mu kiyaga Tanganyika aho bari bamaze imisi 4 bari mu bwato ahegereye umweha w'uburovyi wa Kabonga muri komine Nyanzarake. Amakuru dukesha baba muri iyo komine avuga ko abajeje intwaro bari babuze aho babashira kwa bonyene. Aha naho nyene abo bashizwe kwa bonyene barabonana n'abava hanze kuko imiryango yabo ari ibazanira ivyo bafungura.
bamwe n'abandi babona kuko gushira abantu kwa bonyene bavuye mu bihugu bimaze guterwa n'umugera wa corona bishobora gutuma handura abantu isinzi kuko nabo nyene babona no kuri kwamye naho basanze mu gihugu. Urakoze nawe nyene Onezime dushimagize umwongere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa yashikirije ijambo kuri uyu w'Imana abakiriso muri iyo diocese abahimiriza gukurikiza amabwirizwa yo kwirindikiza cy'umugera wa corona kigisibije ku isi yose. Kubijanye no kugara amasengero muri iki gico kiza caba yakaranda Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa avuga ko leta ari bifati ya mbere mu guhagarika kubera ko abantu benshi muri kino gihe atari mu masengero gusa bakoranira. Simbona rero mu bungere bekereziya y'u Burundi uko bameze uko ndabazi umwungere yo kubahuka gufata iyo ngingo atacemezo gihambaye abifitiye arabironkera. Iki kiza ni kiza cerekeye ubumenyi n'ubuhinga bwo kuvura. Mu kibazo c'ubuhinga uzana ivyemezo vy'ubuhinga ukavyereka abashinzwe amagara y'abantu basanze ari vyo bakabifatirako. Ekereziya rero nta buhinga busumbirije ifise bwo yituma ifata ingingo imbere ya leta kandi leta ari ishinzwe ivy'igihugu. Mbega vyomariki abantu babujijwe kuja gusenga Imana ku munsi wayo mugabo bakabandanya baja ku bibuga vy'umupira, bakabandanya baja mu masoko, bakabandanya baja mu mashure, bakabandanya baja mu makoraniro y'imigambwe. Mbega bo babumvise yuko Imana yavuze ko bazoza gusenga aribo bazoca bafatwa n'ico kiza. Ngira ngo rero kusaba yuko botangurira ngaho byo babidatomoye neza. Kira noneho twebwe nk'Ekereziya Katolika iyo hageze ko dufata ingingo tituja mu bintu vy'agakuku. Turafise abadukurira ku rwego rw'isi yose. Nko muri ibi bihe turimwo nagomba kubamenyesha yuko ejo bundi kuwa 2025 ntwarante muri uyu mwaka nyene abakuru bacu bashinzwe vya liturujia ku isi yose baturungikiye ingingo itomoye twofatirako no muri ibi bihe turimwo. Batubwiye bati inama z'abepiskopi zose ziratunganya ivy'iminsi mikuru ya Pasika zikurikije ingingo igihugu cose kizoba kigezeko. Byumvikana rero ko bemera ko abashinzwe by'igihugu aribo bafise ubuhinga bwo kubona ibikenewe. Ivyo nivyo dukurikiza. Yari Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa umwongere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura. Impunzi z'abarundi nazo zahungiye mu ikambi ya Maheba mu gihugu ca Zambia zifise ubwoba bwo kwandura umugera wa coronavirus. Abarongo iyo kambi hamwe n'ishiramwe HCR atanga ingo zikwiriye bariko barafata kugira bakinge ico kiza muri iyo kambi. Vicky Chris ni interetse no yaduteguriye iyo nkuru. Abo barundi bahungiye mu ikambi ya Maheba mu gihugu ca Zambia bavuga ko bijanye no gukinga kwandura umugera w'ikiza corona biriko bifatwa minenegwe muri iyo kambi. Amasoko yacu muri iyo kambi avuga ko atangiye ingo zibereye zafashwe kugira ngo bashobore kucirinda ibiheze bigatera ubwoba izo mpunzi. Burahari bwinshi cyane kuri ico kiza kuko hano abantu benshi begeranye usanga isoko ari abantu benshi uruja n'uruza basoma ahantu turebe abantu nyene twegeranye cyane gose. Nta meze n'imwe itandukanye iyo vabo iriko iradufasha kugira ngo dushobore kwikinisha kiza. Inkambi nyene ntifunze hinjira wari wese avuye akinjira agasohoka. Urumva ni ibintu vraiment biteye ubwoba umwanya wose kiza gishobora gutera kandi gitera no mu nkambi abantu benshi bopfa. Abo barundi bavuga ko ishiramwe HCR n'abarongo ikambi basa n'abagomba gufata minenegwe amagara y'impunzi. Haseri yaturetse nta sensibilisation ngo bashinga kugira kandi bagira bakaransa amaraso ngo bavuge kuva ikiza gitangura ntazo biragira. Nuko rero nta kindi cyatine naho kuma entre naho uri abantu benshi nta bintu byo kuba abantu bakarabe n'amasabune babihari. Bambaye kubera se nashwira bafata nabo bariheze bagutuma Imana gusa. Izo mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Maheba basabishira hamwe HCR n'abarongoye kambi gufata ingingo zibereye hamwe no gufasha guhimiriza kubijanye n'ico kiza kugira bacikingire kitarabinjirana. Urakoze Vicky Chris n'interetse. Kuri uyu wa gatanu kuva igihe cy'isaha 5 z'ijoro amazu y'ubunywero cyo kimwe n'amazu y'ubutambiro yo mu gisagara ca Bujumbura yagenda rugagwa n'abapolisi ku iteko ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Ivyatangaje abatari bake kuko ingingo yo kugara igihe cy'isaha 3 z'ijoro yashinzwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura itabakorako. Abanyagihugu ntibamenyeshejwe impamvu y'iryo yugagwa ahubwo basabwe gukinjura. Ni inkuru ya Trésor niyo ngabo. Bumwe mu bunywero bw'ugabo bwa mbere ni nka Pacha Club yahoze yitwa Gymnase Club
iherereye kuri Avenue Muramvya quartier Rohero muri commune Mukaza. Igihe cy'isaha 5 zirenga ko iminota mike niho umugwi w'abapolisi wahashika. Haheza akanya gato abari ngaho basabwe gutaha babwirwa ko bategetswe guhagarika imirimo. Ahandi hugawe ni ku bunywero Arche des Cigales benshi bazi ku izina rya Archipel iherereye ku ibarabara ryitiriwe Liberté ni hagati mu gisagara ca Bujumbura. Aho naho bahora bakora gushika mu gaturuturu mu misi y'akaruhuko. N'inzu y'ubunywero bita Zanzi hahoze hitwa Petit Suisse naho nyene harugawe igihe cy'isaha 6 z'ijoro. Aho hose abanyagihugu nta siguro bahabwa ahubwo basabwa gukinjura. Inzu y'ubunywero Kosi n'inzu y'ubutambiro Crystal kwibarabara ryitiriwe Uprona, inzu y'ubutambiro Toxique iri kwibarabara ryitiriwe Mission aho hose hari hugawe. Igihe cy'isaha 7:30 z'ijoro nta n'inyoni yaharangwa. Ku bunywero Arena bwo kwibarabara ryitiriwe RDC naho nyene hari hugawe atawinjira, imiduga itarenga 10 niyo yarangwa hanze y'ubwo bunywero. Amakuru twahakuye nuko hari abakiriya ariko nta wundi yari yemerewe kuhinjira. Amwe mu mazu y'ubunywero yugawe bwa nyuma ni kuri Champs-Élysées iri kwibarabara Mao Tse-tung muri Rohero ya mbere, aho naho abapolisi biherereye n'abahatwara umuziki barawuzimya, umuryango w'ubwinjiriro urugagwa. Abo bapolisi ntawe barekurira gusubira kwinjira, abantu bagenda barasohoka batahuka. Abanyagihugu bari muri ayo mazu y'ubunywero n'ubutambiro bamenyesha ko imvo y'iyugagwa atayo babwiwe. Amakuru twaronse nuko iyo ngingo yo bijanye no gukingikiza corona aho hose naho harangwa amazi yo gukaraba mu ntoke si bose bavyubahiriza. Mwomenya ko kuva ku munsi wa gatanu atabanyagihugu bibonekeza ku bwinshi mu mazu y'ubunywero cyo kimwe n'ay'ubutambiro mu gisagara ca Bujumbura. Yemwe nshuti zanje ngunda nakindi nifuza ku mutima taruko amagara yororanirwa ubanyamagara Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu ho kurwanya sida busavye bushimitse gukurikiza amabwirizwa y'isuku kubera ivyo dusavye ibi bikurikira: kwitaho gukaraba n'amazi meza n'isabune igihe cyose mu kwinjira no mu gusohoka mu bibanza bihuriramo abantu benshi, gutegekanya ku mavuriro, ibitaro, amashure, ibibuga vy'inkino, ibiro vya leta n'ivy'abigenga, amasengero, amahoteli, uburiro n'ubunywero, ibibanza byo gukarabiramwo gihe abantu binjiye canke basohotse bava muri ivyo bibanza. Tubandanize kino biganiro humura makuru avuga mu gisata c'agateka kazi na muntu isekeza ryo kumenyesha ibikorwa n'intambamye zihugwa n'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ryatangujwe n'urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH. Iryo sekeza rikaba ryatangujwe gisunze itangazo ryishiramwe mpuzamakungu ONU ryatewe ku mukono n'ibihugu vyose igenekezo rya 9 Kigarama 1998. Iryo naryo rimenyesha ko umuntu wese afise uburenganzira bwo guharanira agateka kiwe n'akabandi. Ikindi iryo tangazo rimenyesha amareta nayo afise igikorwa cyo gukingira abaharanira agateka kazi na muntu. Vitani Shimirimana arongoye urwo runani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi aratubwira ihangiro y'iryo sekeza. Rino sekeza rero rifise amahangiro ashika kuri 3. Ubwa mbere bwobwo nukumenyesha abarundi muri rusangi, abatwara igihugu ku nzego zitandukanye hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu bwabo bamenye kandi bumve batahure neza ingingo ziri muri iryo tangazo byerekeye igikorwa cyo guharanira agateka kazi na muntu ryatewe ku igikumu n'ibihugu biri mwishira hamwe mpuzamakungu rya ONU kuwa 9 Kigarama umwaka w'1998. Si birabo Burundi gusa no kuvuga yuko biraba isi yose. Hanyuma ubugira kabiri no kugira ngo dushira habona dukeze twongere dutera inguvu abaharanira agateka kazi na muntu mu byo bama bakora mu bisata bitandukanye, hanyuma twongere tunerekane ibibazo bimwe bimwe bakunda kugira muri ico gikorwa cyo guharanira agateka kazi na muntu, twongere twiyumvirire hamwe n'umuti ivyo bibazo vyotegezwa gukanyigwa. Ivyo rero bikazoza birerekanwa mu biganiro tuzoza turashikiriza. Hanyuma ikigira 3 nuko dushaka kwerekana yuko
haba mu Burundi haba n'ahandi nta hantu na hamwe nta gihugu na kimwe cyitwa yuko kigendera ku ntwaro ya demokrasi gishobora kubaho ngo gitere imbere agateka kazina muntu kubahirizwe gakingirwe kandi gatezwe imbere abaharanira agateka kazina muntu badakingiwe badafise aho bavugira badafise byankenegwa. Mu gisata c'indero naho haribonekeza ubukene bw'ibitabo by'abanyeshure n'abigisha ku mashure nshingiro ndetse nayo nyuma y'ishure nshingiro mu ntara ya Gitega ziba ku banyeshure no kubigisha aho impande zose zisaba ubushikiranganje bubajejwe kubaronsa ivyo bitabo. Idonido na Emmanuel Niyungeko. Mu mashure shingiro amwamwe yo mu ntara ya Gitega ndetse n'amashure y'inyuma y'ishure shingiro na cane ayari kure y'igisagara ibitabo by'abanyeshure nibike kandi ahenshi abanyeshure ari umurengera. Mu mashure shingiro igitabo kimwe gisangira abana bane canke barenga. Uyu munyeshure wo kwishure rimwe ryo mu ntara ya Gitega yaganiye na RPA avuga ko bahurira ku gitabo kimwe ari batandatu. Igitabo vya mate nta gitabo na kimwe dufite mu dufite igitabo cy'igifaransa n'ikirundi n'igiswahili n'ico ntibikuye igitabo bisangira batandatu hariho abasoma n'abadasoma. Iyo ngorane iribonekeza kandi no ku mashure y'inyuma y'ishure shingiro aho igitabo gisangira abanyeshure batatu. Ibintu biza kunyuka ku mashure y'imyuga aho ibitabo bikenye haba ku banyeshure haba no kubigisha. Iyo ngorane kabihari kuva hatanguye umugambi w'igice ca kabiri c'inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro haraheze hafi imyaka 4. Uyu mwigisha wo mu mashure y'imyuga avuga ko bigoye gutanga ivyigwa bimwe ku banyeshure bose kuko umwe wese bitegura ukwiwe agira ko atera kamo ababijejwe kugira ico bakoze. Muri tekinike hari ibisata birenga 20 atagitabo cy'umwigisha atashi umunyeshuri bahonye n'ingorane kugira ngo baronke ivyigwa ku rugero rumwe. Mu matora yari gusohoka mu 2015 zigira zitangwe umwaka uheze 2018 ishuri 2019 twararamo n'ibibazo vya leta ntibabitoye twatera kamo n'umushikiranganji ajejwe inyigisho yuko yogerageza mu gice ca gatatu tugatanga dusita kugira bazokora ibibazo vya leta ntibizosubire Twarondeye bere na Rudonda bahagamye harongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega cyo kimwe na Janvier Handirahisha umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'imyuga telefone zabo zahamagara hakabura witaba. Mu gisata c'imibano hagize iminsi umubano hagati y'ihinguro gisima Buseko n'abanyagihugu bagegereye utifashe neza. Mu gihe hatekanijwe inama kuri uyu wa mbere hagati y'abegwa n'ico kibazo bari kumwe n'abajejwe intwaro abo banyagihugu basaba ko ikibazo cyabo cyo kwigwa neza na cyane uburenganzira bwabo bukubahirizwa. Ni inkuru ya Walter Kwizera. Ihinguriro gisima Buseko riri ku musozi Karurama ni muri zone c'ibitoke komine Rugombo intara ya Cibitoke. Iryo hinguriro ryegereye imihana. Ibikorwa vy'iryo hinguriro rero bifise ingaruka kuri abo banyagihugu bahegereye. Uyari muri abo. Kuva ihinguriro bayaguye bakajongereza inguvu yaciye sohora ibintu bitumuka byinshi kuburyo bikwira igisagara cyose. Mugabo cyane twegereye akazi duhura n'ingorane. Kuko ndashaka kuryama inzu zacu zagize amafisire bigacumuka ushanaho uca gufata igitambaro cya muzuru nk'ibintu turabona ku makorona virus hagera igihe cyo kuryama ukabura aho uryama ukabura uhumeka tukama magike bitavanavanako ndashaka kumesa impuzu ngo wanikire ndashaka gutegura ibifungurwa ndashaka kugira gute. Eka n'ishure rya lycée c'ibitoke ngo ntiryorohewe. Iryo ihinguriro ryegereye n'ishure rya lycée c'ibitoke naryo n'abana baryigamo nabone nta mutekano bafise kubera ivyo bintu bitumuka. Mbagiye kwendamiza abanyagihugu mwe ntagiye kuraba umutekano w'abanyagihugu bahegereye kuko n'abanyeshuri bose ari mwirise bari menasi n'abanyagihugu bose bakikije. Kuri uyu wa mbere rero buramatari w'intara ya Cibitoke yatumiriye abanyagihugu kwitaba inama igamije gutorera inyishu ibibazo bafitaniye n'ihinguriro Buseko. Amakuru adushikira avuga ko n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu azoba yahishikiye. Abanyagihugu begwa nayo matati bakavuga ko amanama amaze kuba kubijanye n'ico kibazo ari menshi banasaba ko vyova mu nzira burundu bitorewe umuti urama. Arakoze Walter Kwizera mu buhinga bw'ivyuma tumirira mate duce dutandukira igice ca kabiri ciganiro humura Burundi. Mbemwe abagabo ko muguma muhagaze ngabandi babirukanye namaki ushaka iki? Je nitwa Ngabo ndumumenyesha makuru ngibi nibindana. Ndingaha kuko nshaka kumenya uko abanyamugambwe bamerewe bafungiwe muri kano gasho kuva hirya yejo. Bafashwe bariko bagira inama y'umugambwe ngaya n'amaketi y'abajejwe intwaro babahaye uruhusha rwo kugira inama. Nashaka kumenya ikibafunze kuko makuru adushikira ngo ubu barasinzikarijwe ubuzima. Nivyo nindi abikubwiye. Weho namata.
Nyakubawa, jewe nitwa Paul, ndi umwe mu baharanira agateka ka zina muntu, nanje naje kuraba abanyamugambwe bafunzwe kuko mu minsi 3 bamaze ngaho mu gasho. Nta muntu yemerewe kubaraba, eka nta nubaburanira bararonka. Ivyo nivyo mugenda muradebagura hose. Je ndamumenyesha makuru, nduhanira agateka ka zina muntu. Umve rero ndababwira, ndabahaye iminota 2. Muzoye mwavuye ngaha ningoga. Garde, nta muntu numwe shaka gusubira kona ngaha. Wavyumvise? Oui mon commandant. Shaka mwigire baho. Hana cyo muhakura, umupolisi nikiza. Uyo mupolisi cyo kimwe n'abandi bameze nkawe. Bari bakwiye kumenya ko bamenyesha makuru n'abaranira agateka ka zina muntu atari abansi babo. Ahubwo ko ari ijisho rya leta kuko berekana uko ibintu bimeze. Ari bikosogo, bigakosogo, ari bishimwa navyo, bigashimwa. Ha. Ingo tugende. Mu kigabane ubahuka tuza kubashikiriza ivyerekeye ingingo yafashwe n'abategetsi b'u Burundi yo gushira mu bibanza vyateguwe mu kiringo c'imisi 14 abantu baje bava mu bihugu vyamaze gufatwa n'akaranda k'umugera wa corona itariki irakurikizwa nkuko vyategerezwa mu Burundi. Ivyo bigashobora gutuma aho gukinga ico kiza nyabuna hashobora gishobora gukwiragizwa mu gihugu atayikozwe mu maguru masha. Mu kigabane ubahuka cyo kuri no munsi umutumire yanonosoye ibijanye n'amagara y'abantu araza kubisigura. Ni igabane mwateguriwe na Nadege Irakoze. Ubahuka. Muri kino gihe amakungu yose ariko arakora uko ashoboye mu kugwanya ikiza catewe n'umugera bise corona, umugera watanguye kwibonekeza mu gihugu c'Ubushinwa mu kwezi kwa Munyonyo 2019 uraheza ukuyisi yose aho umaze guhitana abantu barenga 10,000. Uburundi buri mu bihugu vyamaze gufata ingingo zo gukinga uwo mugera ntushike mu gihugu. Imwe muri izo ngingo nugushira mu bibanza vyateguwe mu kiringo c'imisi 14 abantu baba bavuye mu gihugu ico kiza kimaze gushikamwo mu ntumbero yo bapima uwo mugera ivyo bita quarantaine mu gifaransa. Mbega iyo ngingo iyo bikurikizwa gute mu Burundi ko abantu bava muri ivyo bihugu birimwe umugera wa coronavirus begeranirizwa mu kibanza kimwe bishobora kugira ingaruka izahe? Ni igiki categerezwa gukogwa kugira iyo ngingo ifashe mu gukinga ico kiza? Ngiye bimwe mu bibazo umutumire wacu muganga Pierre Claver Hajayandi aza gutanga ku muco mu kigabano bahuka cyo kuri no w'Imana mugire mushikirizwe nanje Nadege Irakoze ndabaramukije ndabahanikaze. Je ndakunda RPA kubera ikunda abamama abapapa abana abatamu n'abatamukazi abarundi n'abanyamahanga. RPA nitwe rya bose. Amezi arenga 3 araheze ibihugu bitari bike biriko biragerageza kugwanya akaranda k'umugera wa corona kamaze kwica ibihumbi n'ibihumbi by'abantu mu bihugu bitandukanye. Ikiza kimaze kugera no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini, ariko Uburundi bukaba bumaze kumenyesha ko ico kiza kitaragera mu gihugu mu gihe hari ingingo zitandukanye zafashwe n'abategetsi b'u Burundi kugira bakinga ico kiza. Benshi mu banyagihugu baranegurishirwa mu ngiro y'ingingo yo gushira ukwabonyene mu kiringo c'imisi 14 abantu baje bava mu bihugu birimwo mugera kugira basuzumwe ko batanduye uwo mugera wa corona. Mugenzanje Janvier Ninahazwe aratubwira uko abarundi barenga 100 bavuye mu gihugu ca Tanzania bakiriwe muri nondwi dusozera muri zone Butare komine Bukemba mu ntara ya Rutana hamwe n'abandi bavuye mu gihugu ca Kongo bakiriwe mu ntara ya Cibitoke. Abo barundi barenga 100 bagwiriyemwo abagabo bivugwa ko bari bagiye guca ingero mu gihugu ca Tanzania bashikanywe aho muri zone Butare ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere bazanywe n'imiduga yishira hamwe HCR. Amakuru atangwa na bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi avuga ko baje bava muri zone Gihofi aho bari bashikiye begeranirijwe mu nyubakwa z'ikigo cigisha imyuga kiri nko ku kilometero kimwe uvuye ku biro vya zone
zone Butare. Abo barundi rero bashizwe muri ico kibanza mu ntumbero yo kubasuzuma ko atamugera w'ikiza corona boba barinjiranye. Ariko abanyagihugu baba mu micungararo yaho bafite amakenga ko hamwe hoba hariho uwoba yaje afise iyo ndwara byokoroha kuyanduza abandi harimwo nabo baba mu micungararo y'ico kibanza begeranirijwemwo. Ivyo bakabivuga bafatiye cyane cyane ku bukene bw'utuzu twasugumwe hamwe n'ubukene bw'amazi. Imisari imwe babarindirije kutuba amasaha y'imisi 14 kugira batuzana abaganga kubapima basanze bakomeye babarekura. Ikibazo gikomeye n'ikibazo c'amazi. Amazi aba ahantu hagati mu banyagihugu. Abanyagihugu rero bahegereye n'ababavomera amazi hari n'abagwayi bazobandukiza. Barete zirahari ariko ntizikwiye uravye n'abo bantu aho bari uko bangana. Ayandi makenga ahagaze kuba bategurira imfungurwa. Imfungurwa ni komini bagaburira bigatekwa n'abanyagihugu baba muri iyo site yahoreramwo abanyarwanda nibo babagaburira. Mbaye haba harimo umuntu agwaye kizoba ari ikibazo. No mu ntara ya Cibitoke hari abantu 38 begeranirijwe mu nyubakwa z'umuryango utabara imbabare kwa Rouge ku mugwa mukuru wa komine Buganda. Abo nabo bakaba baje bava mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba n'abandi 14 bashizwe mu kibanza cabonyene ku mugwa mukuru wa komine Rugombo. Ingorane bose bahuriye ko nijanye n'ubukene bw'ifungurwa, amazi hamwe n'utuzu twasugumwe. Umutumire wacu muganga Pierre Claver Hajayandi abanza kwibutsa uko ikiza gitegwa n'umugera corona kiriko kirasasika inganda. Nagomba mvuge kuri iki kibazo cerekeye iki kiza canke akaranda kafashe isi yose citwa coronavirus, abandi bayita coronavirus, abandi bayita COVID-19 canke COVID-19 canke COVID-19. Iyi ngwara rero ntiyari bwigera iboneka mw'isi nzima. Hariho mu kinjana bingahe biheze canke mu kinjana kimwe giheze izindi ngwara zigeze kwaduka zikaba nk'akaranda zikarandagura nk'uko kwiyi, ariko izo ngwara zose nta nimwe yigeze ikora ivyo coronavirus iriko irakora. Ubu hamaze gufatwa ibihugu birenga 130. Hanyuma rero ni ingwara yica bikomeye. Ndabaha akarorero, ejo mu Butaliyano iyo ngwara yisha abantu 1000 mu gihugu kimwe umunsi umwe. Hirya y'ejo yari yishe aho muri ico gihugu nyene yari yishe abantu 990. Yarigize iminsi yica 800 ku munsi. Aho rero sindababwiye muri Espagne igeze ku 700 ku munsi. Rero mukaba mwumva yuko ibihugu byinshi cyane bimaze gufatwa, kandi ntitwibaza ko hari igihugu kimwe kitazofatwa. Hariho igihugu cyo muri Afrika citwa Mali, mu minsi 4 bariko barihayagiza ngo ntikirafatwa, caciye gifatwa bahejeje kwihayagiza. Muganga Pierre Claver Hajayandi aranegura ko leta y'u Burundi atamategeko iriko irakurikiza mwishigwa mu ngiro y'ingingo yo gukinga ico kiza, ibishobora gutuma ahubwo ico kiza gikwiragizwa mu Burundi, akongera agasigura uko vyategerezwa gukorwa. Rero nagomba ingaruke ku Burundi na cane mvuge kuvyo nabajijwe, no kuvuga gusigura ingene abantu bariko barafatwa mu Burundi iyo bavuye hanze. Amaradiyo arabivuga n'amateleviziyo akavyerekana bimwe iyo bishoboye kuboneka. Biraboneka neza yuko abarundi bariko bafatwa uko tariko ntibakurikiza amategeko. Turi mu bihugu bikurikiza amategeko kandi byarafashwe twese, turi muco bita confinement. Mu kuvuga nagomba nababwire ko twebwe ngaha aho turi tumaze 2 n'iminsi tudasohoka tudacaruka. Abantu bacaruka nabaja kwa muganga gusa. Bivuga ngo ibiriko birakogwa mu Burundi ntibikurikije itegeko na rimwe, kandi nta kintu na kimwe biriko birafasha, ahubwo novuga ko bishobora gufasha kw'ingwara igwirirana gusumba. Kuko murabona abantu afise aho kwiherera, kirafise aho koga, kirafise igitanda. Muri ivyo bita igitanda hariho uburengeti, hariho amashuka, hariho amasume, hari vyose.
ntibasohoka kurya babibasanza ku mwango bakabitora ku mwango bahejeje kurya nibo nyene baca biyogereza ibintu n'isuku ryinshi bagaca babisubiza imbere y'umwango bantu babagaburira baca baza bakabitora ngaho kandi baba bambaye ibintu vy'ukwikingira bikomeye cane murumva rero sivyo biriko birakogwa mu Burundi. Kubwo yanonosoye ibijanye n'amagara y'abantu muganga Pierre Claver Hajayandi ngo vyoba bitangaje kubona ico kiza kitaragera mu Burundi narirya ibihugu byose bihana urubibe n'u Burundi vyatewe n'uwo mugera wa corona. Vyotangaza cane barundi kazi vyotangaza cane bantu mutwara igihugu c'u Burundi ingene u Rwanda goba rugwaye Kongo ikabigwaye Tanzania ikabigwaye Uganda ikabigwaye Kenya ikabigwaye mugabo Burundi ko nyene akaba aribwo bwirebanga buvuga yuko butagwaye kandi atani ingingo za ruhasha bwafashe zo kugira ngo coronavirus ntiyinjire mu Burundi. Amafrontiere aguma yuguruye abantu baguma binjira none yoreka kwinjira gute? Mu Kirundi baravuga ngo nta uhisha umwotsi inzu yahiye kandi ntibikunda. Iyo mumaze kumva ko Tanzania ivuze iti abarundi bariko bavuga ngo ntibafise coronavirus nguyu umugwayi umushoferi aje ava mu Burundi nguyu yashikiye mu bitaro kandi yaje ava mu Burundi directement byumvikana ko mu Burundi coronavirus iriyo. Hirya y'ejo canke ejo twabonye ikete rya Kira Hospital ivuga neza no kuvuga bijya bitaro vya Kira Hospital ni bitaro bikomeye cyane biri hejuru mu vyerekeye isuku mu vyerekeye ubuhinga bwo kuvura turavyemera. Baravuga bati twebwe turafise ibikoresho byose byo gupima ico tudafise n'amareactive turabatabaje aho rero bariko babwira Ministère de la Santé turabareactive kuko tumaze kuronka amaka menshi abagwayi benshi baboneka neza ko bagwaye iyo ngwara kandi bavuye mu bihugu biyifise kandi bahorana n'abagwayi. Inyishu baciye bamuha niyo kuvuga ngo turungikira abo bantu ngo tubapime ngo ariko abashobora gupima bonyene ni INSP Institut National de Santé Publique. Kubera iki ari institut imwe mu gihugu cose iyo institut ntiri no kuri frontiere. Turahanuye bakwize ibikoresho byo gupima ku mafrontiere ahubwo abariho baca babipimira n'ingoga bongere babe babifise ni Bujumbura no kuyandi masandre ayandi ma province babe babifise ni babikwiragiza. Kutabikwiragiza birafise igituma jewe ntaco nzi mugabo kibwirizwa kuba kiriho. Mu gusozera muganga Pierre Claver Hajayandi asaba abategetsi b'u Burundi cane cane umushikiranganje w'amagara y'abantu kwikubita gashi bakagwanya ico kiza bivuye inyuma ataguhisha ukuri kubijanye n'ico kiza. Aha ngomba guhanura kuko ndo muganga kandi ntegerezwa guhanura ka buganga. Politike nihinduke kuko iki kibazo ca coronavirus ntaco gisana n'amatora nta na kimwe ahubwo ni kiza se barundi nakingira abarundi abakingire bose iyo bava bakagera n'abatabare n'ayahandi tuzokwibuka kuyora bitagikunda twamaze gusesa bitagikunda. Ibipimo byo gupima nibikwiragire hose abantu bo bavuye hanze iyo biba byashoboka bugara n'amafrontiere bugara imbibi bakazugara buno nyene. Mbega mwabonye imisa y'ejo ya papa yayisomye ari wenyene ata muntu numwe bari kumwe ata muntu ari mwesengero bitari bwigere biba n'umunsi warimo. Hajya yagombye kwerekana yuko igihe ari kibi cyane kandi n'umuntu yemera Imana n'umuntu ari hejuru cyane ari hejuru y'abakuru b'ibihugu mbere bose. Ariko mwarabonye ingene yasomye imisa mwarabonye ingene asonera coronavirus namwebwe ni muyisonere kuko ni kiza na karanda ni muyivire hasi
mwese na cane cane hahereye ku barongoye igihugu hahereye kuri sante responsabilité mwebwe murabaganga biratangaje mbere gose biranatangaje cyane aho guhiga abo baba bariko bavuga yuko coronavirus iri mu Burundi ahubwo nibabafashe kuyerekana namwe mubafashe kuyirwanya niho Uburundi buzoheza bugakira nta kinyoma gikwiye kuba inyuma ya coronavirus kuko ni kiza. Ni hano ikigabane ubahuka c'ukuruno w'Imana kigarukiye aho twashimikiye cane cane ku buryo budashemeye bukorwa na leta y'u Burundi mu gushira mu ngiro ingingo yo gushira mu bibanza vya bonyene mu kiringo c'imisi 14 abantu baba bavuye hanze y'igihugu hamwe nuko vyategerezwa gukorwa. Ndashimiye umutumire muganga Pierre Claver Hajayandi ku mwanya yaduhaye, ndashimiye namwe mwese mwaduteye kuri micro mwari kumwe na Nadege Irakoze naho butaha. Ubahuka. Arakoze Nadege Irakoze nino ngaha nyindukiye dusozerera ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri wa 29 ntwara ni 2020. Mwakoze mwese mwaduteza abiri bakoze kandi bagenzanje bo mu ruganda bamfashije gutorokanya no makuru yaciye muri kino kiganiro. Shimire kandi na MS Steven Yunge ko yari mu buhinga bw'ivyuma. Yari Eloge Divin Remesha mwari kumwe kuri micro nkabanda bike bantu yenda bipfuriza amahori wanyu no mu byanyu. Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.